Abantu mudukurikirana uno munsi turafise umushitsi akaba ari muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba yitwa Lievin. Uno munsi aratubwira ingene abona ingene abarundi babayeho mu bisanzwe mu migenderanire yabo mu rukundo rwabo, hama hari ibintu adashima bikamutera ishavu, mugabo we akaba avuga yuko ishavu ryahindutse urukundo. Karibu Lievin. Naho nibaza ko nza gusigura byinshi. Urakoze cyane Jean Pierre. Kubera kahise ku Burundi twese tuzi ingwano, amacakubiri, urwanko rwateye abarundi, naho navuze ko hari urukundo n'urwanko rurahari justement, nta sato ibura mu mwonge bidahizwe, byose birahari. Ntuzenya rero kahise katuma ntaryoherwa, kahise n'ubu gatuma ntaryoherwa. Urumva rero ni byinshi nocako ntadushize muri kote yuko twatwawe, ibyabaye, intambara zabaye. Umuntu novuga ko no kwita generation 80 nkuko abantu bakunda kubivuga, bavutse mu myaka 80. Abantu bavutse mu myaka 80 twagize amahirwe nk'ayabandi, twaragize ingorane nyinshi. Surtout imyaka 90 igeze aho intambara zatangura kujamwo, umuntu bagatangura kumenya icarico bwoko atani ivyarazi tutari tunavyizigiye, byatumye dukomereka cyane, byatumye tubabara cyane. Rero muri make ndi muri bamwe baciye mu ntambara genocide, ndazi ko atari jeje nyene, hari abandi baciye mu bindi bitandukanye. Ndagira umutima mubi kubera ibyashikiye, ndagira umutima mubi kubera ibyashikiye abonzi, umuryango. Ndagira umutima mubi en general ko igihugu cacu kitameze nk'ibindi. Ndanka ababanyi, ndanka abagenzi, kandi ico gihe nabona ko mengo nari mfise igituma. Ariko ndashimira Imana yuko Imana burya yigishiriza ku gihe n'umwanya. Abongereza ni bakunda kuvuga ati time will tell. Igihe umwanya uri kuragenda ugenda uriga. Ndumva naragenze ndiga gushikaho ntangura kubona yuko umwansi wanje koko atari umubanyi, umwansi wanje atari uwo niyumvira, umwansi ari leta zitatunganijwe neza, ari abadutwara. Ivyo navyo ni ibintu byinshi no sigura nocamwe, ndetse kuvuga ko urwo rukundo canke iryo shavu ryahindutse urukundo ni nk'ivyo vy'Ibuganda. Uwo mutima utuma nsubira inyuma, simbasubiye kuraba abavyeyi banje, simbasubiye kuraba abo tuvukana, simbasubiye kuraba abantu hari ico dusangiye, basubiye inyuma kuraba Abarundi kubera ari bene wacu. Ndabaharura bose ko ari bene wacu, kandi hashobora kuba harimo n'abo mwoba mwaramereraniye nabi imyaka iheze. Hari abo baba barakubwiye bati abavyeyi canke leta zatwaye, canke umugenzi akabwira ati bajya ntuzoje kubaraba, ni abasi bawe, ntuzobaramutse nimwahura. Mugabo ndashimira Imana yuko Imana yigishije yuko umuntu ari umuntu, ndamubona mu ishusho ryayo bwa mbere. Hama ikirushirijeho kuri twebwe Abarundi, nkabona Umurundi ubwa mbere, hako mbona iyava, hako mbona izuru ryiwe, hako mbona uko asa. So nari meze uko, kandi azi ko Abarundi benshi bameze uko, ariko ndashimira Imana ko nahindutse, ndetse n'ibikorwa nkora muri activisme, kandi nkeneye kubandanya nkora aho two kwigisha urukundo. Uze yuko ishavu ryahindutse urukundo, nibaza ko ari abantu benshi bameze gutyo, benshi kuko dufise kahise kanagoye. None ga Lievin, wewe wobwira iki Abarundi kugira bahindure, kuko byofasha benshi? Urakoze cyane Jean Pierre. Jewe nibaza ko benshi bari basanzwe banankurikirana. Ni Lievin manisha ndabasubiremo, ngira hamuvuze Lievin, hariho bamwe buca bagira bati mbego Lievin. Rero cokogwa sikindi Abarundi kugira duhinduke, sinzi ko ari cyo kibazo bambajije, kandi
nico nibaza yuko hari ikintu nama bo ico navuze nari changement. ntaguciriyemo ico nari nshase kuvuga Mhm. nuko iyo abantu bariko baravuga leta hari abavuga leta ihari baravuga leta yagiye hariho n'abavuga leta izoza ntawe bizi mugabo hari ukuntu dusanzwe tumeze leta atariyo izihindura yonyene n'umwe muri twese ategerezwa gukora ibyo ategerezwa gukora kugira duhinduke. Nashatse kubaza nti abarundi bonyene ubwabo abazoza kuri leta n'abatazoza n'abanyagihugu aho baba hose ni igiki wobabwira ati mera gutya kugira naho tuvuga leta hariho ukuntu natwe tumeze abo bari kuri leta n'abarundi wobwira iki rero umurundi aza umurundi ti hindura ishavu kuko bose bafise ishavu. Nka message ya mbere yoyo canke ubutumwa bwa mbere no baza kubuhereza nk'abandi nk'abarundi twoba twarabanye canke abarundi nibaza ko ari abasi banje iki singomba gukoresha ubwoko canke iki kugira ntazimana zitakubitana amahembe ariko turakeneye kugira changement de mentalité abarundi cane ukabona umuntu d'abord ntumubona amafuti yiwe ukamubona mu rukundo neza cyane araho nigeze kuvuga nti ntuze ugombeye ko umuntu hinduka wowe bwa mbere na mbere. correct nibahinduke tubonane ko turi abarundi tubonane nk'ababanyi tubonane kera jewe izo ntambara zitarabaja ndibuka inzu y'umubanyi hiye canke inka y'umuntu yaguye mu mwonga canke yagize iki ntiwamenye abantu bavundurutse akaruru kavuze ntiwamenye abantu bavundurutse buri muntu yaza yirukanga nta wavuga ngo mbega ngo iyo nduru ngo wumvise ari ntutsi canke wumvise ari mutu canke wumvise ari iki no twese twarirukanga tukaraba kera twebwe hapfuye umuntu ndavyibuka byo byarabaye nka rimwe imbere y'intambara nuko aho hantu twanahatinya no kuhaca twese twumva umengo twavumwe. Donc ni changement de mentalité tureke guhendwa cane tureke kwirukanga muri ibinyabiriya twumviriza urukundo niko gubaka umutima uhagaze ni wo wubaka then Imana izokora ibikurikira. nukuri uyu muntu ibintu avuze n'ibintu vyumvikana kandi Imana iguhezagire utere imbere nk'umuzinga tukaba tugushimiye ku mwanya waduhaye. Murakoze cyane Jean Pierre kandi namwe Imana bahezagire ndetse n'igikorwa muri ko murakora igihezagire n'igikorwa dukeneye cyane n'igikorwa natwebwe dushaka kugira ico twerekanye dukeneye kubigira ko so turabashimira kandi nejo twabasaba yuko duhamagara mu dukeneye. Urakoze.